mvugiye ko n'uyu hama ngo NELLY ngo jewe sinibungenze ngo nukuvyibuha. Sawa guys, don't call me back. Don't call me back after put me pregnant. My dear, why you are trying to call me back? Because I don't want you. You put me pregnant, and after pregnant you are trying to call me back. I don't want you. Leave me alone with the kids. I will take care of the kids. Bye. After put me pregnant, and you are trying me to get me with the kids. No, I don't want you. Go ahead. My dear, I don't want you. Oh, Gyna, I'm so sorry, Gyna. I'm so sorry. I'm so sorry. Ni entertainment. Ikiricho bakwereka izushushu. Iyo muje mushushe muri. Nababwiye. Yaga, please don't try kubesha hano bana ngo umwana wese ubonye kuri TikTok mugacha mushira ngo the best influencer. Why? Namandiko ndababwira nababarira misi yose reka kubesha zakeza ponete zageze kabesha wa muhungu ngo numurapere ubu yahereye he yarazimye. Yo, maskini ya Mungu. Entertainment. Entertainment, brava na baby. Oh, maskini umunyagitega muramukubisigori. Muramukubisigori umunyagitega vrema. Ariko entertainment gwe kimeze gutyo. Ariko je nshaka kumenya abantu muri entertainment mana yarayi bon, I don't know uko imana yayivumye parce que kurongo mwana n'umugisha, but now hari imyaka 2 amaze muri entertainment. Peut-être ngeni jewe ntabizi na myaka 2 amaze. Abarinzi bagize mariage, bagira mariage ya feki, bakaronka abagabo b'imaraya. None entertainment yarabuze khayelma yuko bakoga entertainment barakukubitinda. Entertainment barakukubiye mugabo na jewe narahatswe kweri. Na jewe narahatswe kweri masarende ari kuntera inda kweri sindababesha. Entertainment ujugira. Entertainment uju uri gucha. Irakugira guchi gachigende gakubita hasi. Umva entertainment utubwira ngo agize mariage binduka yagize eta civile gusa ata wedding official ceremony zabaye tukumva ngo ari ku mugabo yagize eta civile gusa. Entertainment ugize arabaseriye bigenda nabi. Entertainment ugize arameze nka NELLY NAT bihera abastare vyaheze nabi twahebanye. Nukuri basare ndatamakije na jewe. Najewe iyo mba hari umwana yavuye ruguru sindababesha najewe mastarende cyamakije ubu mbafise umwana kwere. None na Gyna muramuteye inda yari umukomediye mwiza wo muririmbyi. Gyna nawe muramukubise mugu muramukubise igori vrema kandi asigaje amezi 3 azoca vyara. Jyago bimbwira bakambwira NELLY Gyna afise inda ko ari kutabivuga ngavuga ati oya bo nkaca ngirane nkaca nipowera. Gyna muramukubise inda umwana w'Igitega yakuriye mu Kamenge we ni mu Kamenge navyonzi. Bon, sumunyagitega Gyna yumwe ngawe pare ko ari umunyakamenge ariko yize ino za senede.
to almost 23 people, almost turiko twabanga muri 700 people live. Murakunda urusaku ariko muri ryagize live ni mukwira n'abana amajana abiri, ni mukwira n'abana ijana muri masenga mugabo neri NAT, the queen of bears, president of influencer, muriko muzangaha mu live, murakunda urusaku. GYNELLA baragukubisinda n'ukuntu wahora wiyambika nk'abahungu. GYNELLA baramukubisinda yahora yiyambika nk'abahungu. GYNELLA wabwiye abakobwa biyambika nk'abahungu. Nababwiye abakobwa biyambika nk'abahungu mubigere kure kubera baragwa gufata abahungu ku nguvu. Mubabarire, murabona GYNELLA ngindira kuze asigaye yambara amadira. Nzi peut-être ngira bambara amadira kubera neri NAT yavuze usiku wa neri NAT. Yo, kume wamuteye damaski. Nikufunga ngo don't call me back. Don't call me back after pregnant me. You pregnant me and now you are wanted to call me back. You put me pregnant and then you are trying to call me back. She told you don't call me back. So, jana mana babwira aba influencer ba desa yagayama ibwira ngo naba influencer bazoba maramaza. And now don't call me. Listen guys, listen. Iyi ndirimbo ni after 3 months. Inda nayo if it's 6 months. Inda if it's 6 months. Na niwe nikombe ndamenya na mezi inda. Nge mumvirize. Inge mumvirize ingene yaririmbye. Indirimbo ifise 3 months, inda ifise 6 months. Sigura yuko indirimbo ya isohoye 3 months. Umviriza. Don't call me back after putting me pregnant and you are trying to call me back. Please my dear, don't call me back after pregnant me. Sinzi ko ariko babivuga. Oh. No. Never call me back. Don't call me back. Don't call me back after put me pregnant. My dear, why you are trying to call me back? After put me pregnant and you are trying to call me back. Indirimbo ifise amezi 3 mois. Indirimbo ifise 3 mois. And now the pregnancy ifise 6 months. And then calling Dirimbo after make me stress about you're pregnant. You don't want me with the pregnant. Please don't call me back because I don't want you. You put me pregnant and after pregnant you are trying to call me back. I don't want you. Leave me alone with the kids. I will take care of the kids. Bye. After put me pregnant and you are trying me to get me with the kids. No, I don't want you. Go ahead. My dear, I don't want you. Oh, Gyna, I'm so sorry, Gyna.
I'm so sorry. Ni entertainment. Ikiricho bakwereka izushushu. Iyo muje mushushe muri nababwiye yaga, please don't try kubesha bano bana ngo umwana wese ubonye kuri TikTok mugaca mushira ngo the best influencer. Why mubabesha? Nimwe mutuma bano bana bagenda bagaca birekura, bagaca bagenda kunwa, bagaca bagenda gusangira icupa za kiki, bakagura kiki ya 17,000, bagaca bashira mu fursana, bagaca bona nko kumenga they are best influencer, but they are fake influencer. They are not even influencer. Namandiko ndababwira nababarira misi yose reka kubesha izi zaje imbere za keza ponete zageze kabesha wa muhungu ngo numurapere ubu yahereye he yarazimye izi zayaga ziragenda zigatora utwana twa desa, utwana tukicaruka tugishushe, tugasha tuza kuri TikTok tugakora aka video, tukatubona dufise aba followers bakeya, turatangura kuvuga ngo naba influencer. Okay, se ba influencer bugaca bubona yaga irabu postinze, bagaca bagenda bakavuga ngo we are the best influencer. You are fake. You are not best influencer. Ariko nababesha aya media yacu niyo atuma bano bana bagwa muri erere. Noneho Gyna afisinda, Gyna yatewe inda, sinzi hari amakuru ariko arambwira yuko yaba yatewe inda n'umwana wa under 18. Uravyumva ngo yamuteye inda. Ubu naho hariho n'undi yambwiye ngo shaka yatewe inda ngo n'umutipe ngo bahora basohokana, ngo yamukunda, ngo yakunda ngo kumupostinga. Je wivyo ntavyo nzi, ariko amakuru mfise nuko GYNELLA afisinda. She's pregnant of 6 months. Mumbabarire jewe sinzi jewe abantu mu rusaku mukaza kumbwira n'amezi inda ifise kandi atari NAT yamuteye inda. Muze mumbabarira mureke kuncanishamo n'abantu. Turabandanya inda rero ya GYNELLA. Mugende mutegurire baby shower. Urumva? Mugende mutegurire baby shower. Hama muzogende muhe baby shower followers biwe. Bamwe bamubwira ngo murakunda ama video yiwe, bamwe bagenda mukamubwira ati ngo turaguforo, ngo turagufana, ngo you are the best influencer, ngo influencer wacu, you are a star, ngo umustar, ngo usigaye ugezweho man. Mwedo 20% pana 20 simere nka GYNELLA bivugwa yuko yatewe inda n'umwana wa mwedo 18. Mugaba hari naho hari wambwiye ati ngo numutipe akuze. Thank you guys kuri ku bantu 600 muriko muradukurikirana, amabariko barambona neza, murashobora kugira screenshot kugira tuze gupostinga. Abantu 600 arenga nimwe muriko murakurikirana live ya NELLY NAT, Queen of Bears, the president of influencer. Mugire ama screenshot iri kuri sisa, nimugire ama screenshot bavuye ko, mugire ama screenshot iri kuri sisa, hama tubandanye live yiwacu. Bayi rero abantu mwatewe inda n'aba under 20 n'aba under 18, bye. Yaga reka kubesha bana ngo n'aba influencer hama bagaca biyumva ko ari aba star, bagaca bategwa inda. Okay, we are moving ku yindi scope. Indi scope dufise turacari ku bantu bafise amada batewe inda n'abandi bariko barabiharira, ariko GYNELLA birumvikana yuko ashobora kuba afise inda. Undi tugiye ko n'uyu nawe biravugwa yuko yoba afise inda. Guys, hari urusaku ruvuga yuko Gretta ashobora kuba yibungenze. Mugabo abantu bakurikirana WhatsApp yanje naravuze nk'umuntu ariko aratohoza, ndavuga yuko birashoboka yuko Gretta ashobora kuba yibungenze. Mugabo Gretta yarambwiye NELLY jewe sinibungenze. Hari n'abagenzi be banyandikiye NELLY Jonza udufoto twiza tw'abantu vrema. Hama ngo NELLY ngo jewe sinibungenze ngo nukuvyibuha. Sawa guys, abantu bafise ya video muze muyime. Hama next live kuko ndi mu guheza live uko telefone yanjigira izime igeze kuri 14%, kandi amasaha aragiye twatanguye saa 3. Rero muze mume ijya video hama ku munsi wa gatanu tuzogirere tuze ku munsi wa gatanu tuze
tugire ku munsi wa Mungu, pardon, turi kwa gatanu, ejo kwa gatandatu ku munsi wa Mungu, je vous promets nzogira iyindi live, kuko nzosubira iyindi live na manutse na hejeje akazino amace manuka. Fake boss lady turacayivuga, mfise abantu bangahe nshaka guhereza ko kuvuga ino nkuru. Iyi nkuru yuyu mugende mushakishe irya video, biraboneka neza ko Gretta ashobora kuba afise inda. Mwa Gretta yavuze no kuvyibuha, nyamba abona no kuvyibuha, je sais pas si abantu dusigaye tuvyibuha amada, ntituvyibuha amatama, ntituvyibuha amaboko, ntituvyibuha ibisusu, tukavyibuha inda. Bye rero, bye, jewe sinkarira. Reka tugende kuri